Ahejeje guha umubonano umushitsi w'iteka yitwa Mary Potter, uwo nawe akaba ari umuyobozi w'ishirahamwe iraba ivy'ubutunzi kukira ibanki y'isi isanzwe ishimikiye cane cane gukurikirana abari mu gisata c'abigenga. Uwo mushitsi Mary Potter yari yasanzwe aje mu Burundi kugira ngo yitabe ibikorwa vya yahuriro isanzwe iba muri mwaka ihuza abikorera ivyabo n'inzego za leta yiswe Umuzinga Day. Muri uwo mubonano uwo mushitsi w'iteka Mary Potter yakeje cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, arahimbagwa n'ivyo yiboneye wenyene muri no misi ibiri yari amaze ari muri ibi biganiro, nawe nyene aterera yumvira n'ivyumviro vy'abandi, aho yiboneye koko abarundi n'abari mu Burundi n'abashigikiye ibiterambere y'u Burundi bose bavuga rumwe, babona kumwe kubaka igihugu kugishikana ku mbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040 kandi Burundi buteye imbere mu 2060, akabona yuko umwe wese yiteguye guterera mu vyajejwe kugira ngo dushobore gushika kuri iyo hangiro. Eka no ku ruhande rw'ishirahamwe Société Financière Internationale, iryo shirahamwe isanzwe rijejwe ivy'ubutunzi rikurikirana abari mu gisata c'abigenga, nawe nyene yavuze yuko ayiteguye guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro. Akaba yaranatanguye mu ntumbero yo guherekeza abikorera ivyabo b'abarundi abari mu gisata c'abigenga kugira ngo bashobore gushika kwiterambere, gushikana igihugu kwiterambere. Yaramaze gutanga uburyo mu mabanki y'ubudandaji kugira ngo abikorera ivyabo bashobore kuronka amadeni yo gutunganya neza imigambi yabo. Sivyo gusa, batekanye no kubandanya bashigikira igisata c'amasoko ntangaguvu, kuko bamaze kubona yuko kimwe mu ntambanyi abikorera ivyabo babona nuko hataboneka umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ashobore gukora neza. Nawe nyene rero bazoshobora gukora no muri ico gisata kugisahiriza. Eka bazosahiriza cane cane n'abakorera mu gisata c'uburimyi, cane cane basanzwe baratanguye gukora mu gisata c'icayi, ikawa, isukari n'ibindi. Rero mu majambo makeyi yemereye yuko abonye ishaka abarundi bafise iryo shirahamwe rizofata mu mugongo abikorera ivyabo kugira ngo bashobore kurangura imigambi neza irama. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneyeho akaryo nawe nyene ko kumwifuriza ikaze kandi no kunezerezwa no kumushimira kubona iryo shirahamwe ryitaho koko abikorera ivyabo, ikabaherekeza mu gutunganya imigambi, eka mu kubakarishiriza ubwenge n'ibindi. Akaba nawe yemeye yuko leta yiteguye gukorana nabo bose bariko barayiherekeza kugira ngo Uburundi buze bushike kwiterambere rirama. Muri iyo ntumbero nyene yo gushigikira Uburundi kugira ngo bushike kwiterambere biciye mu gushigikira abikorera ivyabo, yamesheje kandi yuko iyo shirahamwe yuguruye ishami hano mu Burundi, aho hasanzwe hariho uyiserukira n'abamufasha muri ayo mabanga kugira ngo bakurikiranire hagufi abikorera ivyabo hano bari hano mu Burundi.